munsi w'Imana uheze twari twavuganye yuko uno munsi tuzovuga ku majambo yerekeye ingo, yerekeye umubano w'umugore n'umugabo. Imana ishimwe cyane. Kuko twavuze yuko mu by'ukuri nimba hari umutwaro umuntu yogira mu bihe tugezemwo n'umutwaro w'ingo, kuko ingo zimerewe nabi cyane. Hariyo intimba nyinshi n'imibabaro n'agahinda, abantu basa nuko bagwayihahamuka kubera ibibazo bahurira nabo mu ngo. Rero ni byiza yuko uno munsi mwemere twumve icyo Imana ivuga, icyo Imana ishaka ku ngo, icyo Imana ishaka ku mugabo, icyo Imana ishaka ku mugore. Ni byiza yuko turi kumwe n'abasore n'inkumi nabo bafise projet ngira mu minsi zoza yo kuzokubaka urugo. Imana ishimwe cyane. Mumenye neza yuko urugo Satani agwanka cyane. Amen. Rero ndagomba dusome n'amajambo dusoma hariya mu cete ca mbere ca Petero. Ca Petero igice ni ca gatatu. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ivy'abagabo n'abagore naho rigeze. Kuko burya ishengero ryubakwa n'imiryango. Imiryango niyigize igihugu. Imana ishimwe cyane. Iyo amahoro aburiye mu miryango no mu ishengero riravurungana no mu gihugu ha umutekano muke. Amen. Rero burya ibiva mu ngo nivyo bikwira hose hanyuma bikarema societe. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero haravuga ngo namwe bagore nuko mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze, nibabona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no gutinya. Ugushaza kwanyu ntikube uko kurukoba gusa ko gutsiba umushatsi cyangwa kwambara izahabu cyangwa kwambara impuzu nziza, ariko kube uko umuntu ahishijwe wo mu mutima. Ugushaza kudashira niko mutima ubugwaneza utekereje, niko kw'igiciro kinini imbere y'Imana. Niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bagamburukira abagabo babo, kuko Sara yumvira Aburahamu akamwita umwami wiwe. Namwe muri abana b'uwo nimwahora mukora neza mudategwa ubwoba n'icyo baca ivutu. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi ibibereye, kuko ari nk'imbombovu zidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icyubahiro kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo gusenga kwanyu ntikugire ikigutesha. Imana nidufashe. Tugaruke hariya muri Matayo 19 ku murongo w'10. Abigishwa baramubwira bati ivy'umugabo n'umugore asangwa bimeze bityo, noneho kurongora n'ikigoye. Luka 2 murongo wa 36 dushikane ku 37. Harana amajambo avuga ngo kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 gusa uhereye ku kurongorwa kwewe, kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Imana dufashe. Amen. Haleluya. Aya niyo majambo
Kwemu w'Imana yashatse yuko tuganira kuko haracariho ivyizigiro yuko Imana itabara ingo zimeze nabi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana niyo yashingiye ubukwe bwa mbere, niyo yabonye ko umugabo n'umugore bakwiye kubana mu mahoro no mu munezero. Rero Imana ishobora kurema gushasha urugo rw'umuntu wese rutameze neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Dusomye amajambo y'Imana abwirwa umugabo n'umugore bubakanye, aho Imana ubwayo yereka umwe wese ingene akwiye kwigenza kuri mugenzi we bubakanye kugira ngo urugo rwabo rugira amahoro, rugira umugisha, ndetse ahubwo rucike nk'akajuru gatoya. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana rero twabonye ko yatanguriye ku mugore, iramubwira iti madamu, ntangure kudondagura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugamburukire umugabo wawe, hanyuma areshwe, ngo naho yoba ari umugabo atumvira ijambo ry'Imana, naho yoba ari umugabo w'umugararije, ngo areshwe n'ingeso nziza zawe. Hanyuma Imana avuga ati gushaza ni sawa, ariko ugushaza kwawe ntikube uko ku mubiri gusa, ntikube uko ku rukoba gusa, ntikube uko gutsiba umushatsi byonyene, kwambara inzahabu gusa, kwambara imvutano nziza, kwisiga amavuta, gutunganya inzara. Ibyo ku rukoba murabibona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntibibe byo kwipompa amarashi gusa canke gukuranya impuzu n'ibirato n'amashakoshi. Ibyo ni byiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko yavuze ngo ariko cyane cyane, amen, ngo ugushaza kwanyu hashaze umuntu ahishijwe w'imbere mu mutima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kuko ugushaza kudashira ngo n'umutima w'ubugwaneza kandi n'umutima utekereje. Umugore afise ugushaza kudashira, n'umugore afise umutima w'ubugwaneza kandi afise umutima ugeze gute? Utekereje. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ababwira ngo niko gushaza kw'igiciro kinini imbere y'Imana, ngo kuko niko abagore bera bizigira Imana bashaza kera bakagamburukira abagabo babo, nkuko Sara yabikoze akagamburukira Aburahamu ngo kugeza hamwita umwami wiwe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo namwe rero muri abana b'uwo nimwakora ibimeze gutyo. Amen. Imana ishimwe cyane. Irahindukira rero iraba umugabo ati Monsieur, Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero nawe mugabo ubane n'umugore wawe nk'umugabo azi ibibereye. Hanyuma umwengenge, kuko umugore wawe ni nk'imbombovu idahwanije inkomezi nawe. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu, umugore wawe umuhe icyubahiro. Imana yakibasabiye. Bwana asifiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngo kandi ukunda umugore wawe kuko Kristo yakunze ishengero akaryigura, ngo kugira ngo arishikirize Imana Data ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, ritagira kumugayo. Ibyo ngo ni wabikora niho ugusenga kwawe ngo kutazoronka ikigutesha. Bisobanura yuko umugabo atabikora, ugusenga kwiwe ni 0x0 imbere y'Imana, nta gaciro kugira. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Voilà. Ugo nigo rugo Imana ishaka. Nigo rugo Imana ishaka ko umubano w'abubakanye ugenda gutyo, kugira ngo ugo rugo rumeze gutyo. Umugore amaze gukora izo responsibility ziwe, umugabo agakora iziwe, ugasanga bose barujujanije, uco usanga rwa rugo rurimwe umunezero, rucika agaparadizo kagize gute? Gatoya. Imana ishimwe cyane.
haleluya. ariko ureke ndakubwira, iyo bitagenze gutyo kaga paradizo gatoya gacika kagehenomu gatoya. Imana idufashe, amen. Rero ivyo vyari uko igihe Imana yifuza kure mu rugo. Ariko mureke ndabibutse yuko igihe Satani bakijugunye ino mwisi kivuye mu ijuru, cyaje kirabirinduka nk'ibirindukanisha vu ryinshi, ngo kigere mu nzira kiravuga kiti nta ngorane unjugunye mu isi, ariko umuntu yariyo ndazi ko mwakundana nanjye ndamuguteranya ko ubabara. Imana tubabarire cyane. Kandi ifire ya mbere Satani gwayifatiye mu rugo kwa Adamu na Eva, niho gwashikiye ubwa mbere. Ashitse Satani, ariko Satani nuwo gusha nyene n'umugome. Imana tubabarire cyane. Noneho atangura kugira gute? Ashikiye mu rugo kwa Eva, bimwe Imana yababwira, Satani araza arabahenda ababwira ati Imana yarababeshe. Wa mugore ategereza kubaha umugabo akamwumvira, bagafatana amaboko basenga Imana bahuje umutima n'inama. Acika umugore w'umugarariji, agarariza icyo Imana yavuze, agarariza n'umugabo wiwe, ntiyamubwisha inama mu byo akora. Hanyuma rero ako kanya Imana tubabarire cyane, haleluya, urugo ruba ruhuye n'ingorane, haraheza haduka ubundi bwoko bw'abagore n'ubundi bwoko bw'abagabo. Imana dufashe, haleluya. Bibiliya itwereka abagore b'ubwoko bwinshi n'abagabo b'ubwoko bwinshi. Nico gihe Satani amaze kuvuga urugo, yahaciye haza ngo abagore b'ingare kandi b'ibipfu, abandi baregeteranya, abandi bitoraguza, abandi bakazurugusa, batazi kororanya ikintu na kimwe, harimo n'abagatetereza. Ariko amen, Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana nitubabarire gose, niho badutse. Uzobisomera mu gitabo cy'Imigani aho Salomo agenda avuga ngo hakubara n'umugore ameze gutya, ngo ufuma wibera mu bugaragwa, hakubara n'umeze gutya, ufuma ugira gutya, ngo ariko umugore w'ubwenge, amen, niwe yubaka urugo rwiwe. Umunyabwenge rero nuwubaha Imana, akubaha icyo Imana yavuze. Nta bundi bwenge si ubwo kwiga siyansi na duruwa n'ibindi, wapi. Oya, Imana itubabarire cyane, haleluya. Kuva icyo gihe cyatangura kwaduka abagabo b'ibirandamuke, abagabo b'ibipfu, abagabo bikakisha bameze nk'ibikoko by'inkazi, abagabo batagira impuhwe, abagabo b'abakunzi b'inda. Satani arabarema neza abashiraho. Imana tubabarire cyane. Hanyuma rero urugo Satani amaze kuruvuruga, umubano wabubakanye uba uhindutse umururazi. Akenshi iyo urugo rutagize Imana ngo gubakire kuri Kristo, rugacika urugo rubishe. Imana idufashe, haleluya. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Duca rucika urugo rubishe. Satani icyaca akora, ingo nyinshi zimaze kumwemera, zikamwemera yuko azikoreramwo, azigomoreramwo abapfumu, akazigomoreramwo abavugishwa b'ibinyoma. Abo nibo bibisha ingo muri no minsi. Imana tubabarire cyane. Akaruzanira abagenzi babi, noneho akaruha inzoga n'itabi, akaruha n'imiti. Ingo nyinshi muri kino gihe nyinshi ziri ku bapfumu, ziri ku bapfumu. Abagore bamaze abapfumu b'isi yose bagenda bavuga ngo babagarure urukundo rw'umugabo wabo, barukuye, barugarukana barukuye. Hari n'ugenda ngo bamuhe umuti ngo amukunde cyane, bakamuha umuti wo kumwongeza amakofe. Yahura amuha amakofe gusa akamuvangira n'imigeri. Umupfumu niko ameze. Imana tubabarire cyane, haleluya. Abavugishwa b'ibinyoma bazimaze, bakaza bakabwira umugore n'umugabo bubakanye bavyanye gatatu kane ngo Imana ivuze ngo, bakegera igifu cy'umugabo hagihenda ngo ujya mugore wawe ngo Imana irarakaye, ngo watwaye witaguhaye, ngo none wigiri gukubite gutamuhevye. Umuntu agatekereje akosha gaturugo ngo Imana yavuze. Abo bantu mugene mu bacira inkoni muzibike muhira. Kubera mureke ndababwira,
umuntu avugishwa n'Imana arongowe na mpwemu yera. Mpwemu yera nta na rimwe asambura, mpwemu yera nta na rimwe atandukanya abantu, mpwemu yera ahubwo arunga. N'ahari ikibazo mpwemu yera amanukana ubuvugishwa bw'imbabazi, abantu babariranire hama babandanye urugendo. Imana ishimwe cyane. Mugabo uko umuntu aza kukubwira ngo naka niwe mubi, turafise ingo nyinshi zatandukanye muri mwene ubwo buryo kubera bavugishwa b'ibinyoma bariko barabesha abantu. Bamwe bazi wanyu baje kubasahura, babatwara ibyo mutunze, ugasanga umugore aranyegeza ibintu byose yatanze kugeza aho batanga n'imiduga. Umugabo yatanga asanga umuduga yaguze umugore sihuri ngo yawuhaye Imana. Imana yaheye hama yagucapa amakofe ukavuga ngo umugabo wawe ngo uri umukozi wa shitani, si wamusomborokeje. Imana tubabari burya Adamu Eva iyo aje kubwira Adamu inzoka itumva, akamubwira ati burya rero inzoka twabonanye Satani yambwiye ko ya makuru Imana yatubwira ari kinyoma, camwa tukirye. Ndisubire serete yuko Adamu ntiyari kumwemerera, yari kuvuga atekaye. Mugabo kubwo kutaje inama yarakiriye atamubajije. Twirwa mu manza z'abantu bagavye ibintu bakibagira ko ari iby'umuryango, sibyo? Imana tabarire cyane ngo Imana ngo yavuze, bayibesheye. Abantu bakahukana babyanye gatatu kane ngo ni Imana yabatandukanije. Abavugishwa b'ibinyoma bariko baza hagati y'umubano n'umugabo n'umugore, mubirinde, mubirinde. Imana tubabarire cyane. Abagenzi babi mureke mwabanda babwire, niwe agomba kwigira ku muntu vyananiye. Ukagira umugenzi mubi ku muntu yananiwe n'urugo, akaba ari waguhanura, umenye ko nawe uzonanirwa na uzoruta. Nimwigire kubabishoboye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo urwango rumaze kwima ingoma mu mitima y'abubakanye, umugabo agahemuka ku ndahiro, umugore agahemuka ku ndahiro bahanye, muze mumenye yuko urwo rugo rukwiye gusengerwa, rugize ibibazo. Imana tubabarire cyane. Wiyumvire aho umuntu ahemuka akavuga ngo akara ko mu mara yanje, akagufa ko mu magufa yanje, akamutaka imbere ya pasiteri na pasitori n'ibyabona byinshi, akemeza ko azomukunda mu magorwa, mu mahigwe, agwaye, akomeye, abyibushe, ari maneke, ibintu byose akemera ngo nzobikora. Imana tubabarire cyane. Ariko mu kanya isase agahinduka umwansi wiwe. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ugasanga yahindutse umuntu amukubita, gukubita akara ko mu mara yawe, bakubita akara akagufa ko mu magufa yawe, uko maguru. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ugasanga aramuturubika, ntamugaburira, hanyuma ntanamwambika, ntamuvugisha. Ugasanga umugore yagwaye yahahamuwe n'umuntu yemereye amakungu n'isi n'ijuru bikoranye ngo azomukunda ibihe byose. Amen. Amen. Abagabo n'abagore turi kumwe. Imana ishimwe. Turi muri sale ya operation nta ngorane. Nta mene nsaba nta na haleluya. Reka turabe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wiyumvire bantu b'Imana. Gufata umuntu wabeshe gukunda mu bandi bantu bose ngo kuva isiremwa nta muntu araremwa neza nkawe. Mugabo kwiriga umutu kuvuga ngo hingene gisa. None kiriya gihe wari wahahamutse, wari umusazi. Imana itubabarire gose. Amen. Bwana asifiwe. Bantu b'Imana, nimba hari ikintu kibishe, nimba hari ikintu kibabaza umuntu, ningene umuntu yicishwa agahinda, akicishwa umubabaro, akicishwa amarira, agahinduka isaho y'intimba, akegurwa n'akabonge abitumwe n'uwo bubakanye, uwo bakundanye. Imana dufashe. Amen.
Imana idufashe. Ugasanga umugore yahindutse inyamaswa. Ijambo ry'Imana ryamusabye kubaha umugabo, asigaye amusuzugurira mu bandi bagabo. Igihe kimwe twagiye ahantu mu muhana kandi udashonje, umuhana mwiza w'abakire. Ngabe ikintu cyadutangaje ni kimwe. Twahasanze umugore yigaramiye mu idiva imwe ndende, imwe irimo zitatu. Niho yigaramiye, nta ngorane. Turashika no kuva hasi ntiyava hasi, twakirwa n'umugabo. Hanyuma rero twumva ngo we nakawe ntiyamwita na papa naka izina. Ngo hano. Ngo genda urabe ko ibirahuri byogeje ngo hama ngo ucubaze icyo bafata hama bazimana. Mponyora ku mano turi kumwe ntisha. Ibintu ko bigoye ga mugabo. Imana ishimwe cyane. Umugabo ngweko aradirigiza ndavuga nti umuntu yararangiye byaraheza kabisa. Umugabo ari ngaho genda urabe mu gikoni ngo urabe ngo mbe naka ngo ari ngo genda yibereye aho nta wasi nimwe afise wapi. Arabizanye byose ntitutanguye gutera inkuru. Umugore reka tuganiza yigaramiye ngaho n'umusirimu gose. Umugabo nawe sinza akantu avuze ngo yunganire ikiyago turimo cyangwa ngo tetwa. Ngo ngurita mu bitakuraba ngo ivyo uri kuravuga ndende bikubwiye. Umugabo ngo parado. Yampaye nkawore. Warugabo nuko rubayeho gabagabo. Ningurane. Imana tubabarire cyane kabisa. Ugasanga akamusuzugura akamuzivya mu bantu. Mugabo mukireshanya mwarahendana mayihani, mayibuki, mayishuga, ngo nishu. N'utundi tuntu twinshi. Mugabo asigaye amubundiraho yicaka musuka kwa amazi, amarike. Ugasanga umugabo yahiye umubiri wose yasutswe ku isafuriya y'amarike n'umugore wiwe. Turagowe bantu b'Imana, hane mufite mudasenge ingo zanyu n'ingorane. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Ugasanga yamurege yamutabuje umudahara, umugabo bagiye kumushona. Kandi abibabarije ni hamwe. Abagabo bakubitwa ntibavuga. Tiyoja no kubibwira wopeje. Bavuga ati nkavuga ko nkubitwa n'umugore ndandagara nzoba nsuzuguritse gose. Bakakidida mugabo kikagenda kibabaye, bakagishona kigataha, umugabo akamererwa move. Avuga ati nta kundi naguye kwihaha biragoye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Dusigaye tubona aho abagore baje kurementaniriza abagabo babo. Akamugereka ko inkoni ishushe kugira ngo amupfungishe gusa. Umuntu akaja mu gasho afungishwe n'umugore wiwe. Nibibaza. Ukibaza isi ingene yahindutse n'ingorane. Amasumu yo yamaza abantu bahana. Imana tubabarire cyane. Ugasuzuguza umugabo wawe umuhaba. Aya mavesi yamaze abantu gane kinda pa. Ingorane ziri mu ngo. Aho abantu mubonana mukaganira ukumva magogwa gowe ukavuga uti ibi bintu birarenze. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bishoboka gute ingene umuntu w'umugabo ataha saa 8 y'ijoro agatahira ku mugore ataha irasiyo, umugore yiriwe gusega amarara kugira atekera abana. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Umugore ari we yakorofye inzu yayikubuye ibintu byose, yameseye umugabo w'igipfuba abana, sivyo amesera n'abana, yiriwe aramyoka ingohe zamwe n'imyotsi kubera nta makara afise. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Isabuni y'igice yogesheje ivyombo niyo yahavuye yiyoga yongera n'ayisiga kuko nta tuvutagira. Ikigabo kimutahiye ko saa 8 y'ijoro
ntiyanaryamye aracari ngaho muri sara murindiriye imibu yamuriye haba kumunokora n'amaso mugabo ashitse akashikira ku migere n'amakofe gusa. Ivyo biriho. Imana nitubabarire cyane. Akamuta muri sara hagenda kugara icyumba akaryama agasinzira. Nako so gusinzira bari muri koma kuko abasinjirijwe n'inzoga. Imana tubabarire. Bugaca mu gitondo agasubira kwa kundi. Mwene abone mpora mvuga nti abo ni Imana abagore babayeho gutyo n'Imana ntiyo mwimijuru naho yo batarikoreye. Kuko ntiyo muhagehe no misafari zibiri kandi abandi babugiyemwo rimwe. Yovuga ati wewe kabisa wewe fa kuza mwijuru kuko igihano nari kuguha wakironkeye hariya. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Umugabo ameze gutyo agasohoka agapfunga igitoko n'ipatara akaja mu bandi akitwa ngo n'umugabo kubereye mu bwanwa gusa. Wapi nta mugabo urimo. Bibiliya yavuze ngo mubane n'abagore banyu nk'abazi ibibereye. Bwana sifiwe. Niko bimeze. Mugane wa yamfise ati ndarimenye na karengenda ijoro. Kandi bivuge nitahire kuko jewe nta ngorane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibigabo ndiko ndavuga ntimuhave kuntera injugunjugu. Cyamva hanitahira simve muhira musheri wanje nta ngorane cyo twijyambira hama ubuguruza umugere none. Imana ishimwe cyane. Ariko ibi bigabo biriho. Kandi hano muri twe gusanga biriho. Imana ishimwe. Amajwi ntimwayamize kera mwoyakura. Mwoyakura. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bantu b'Imana ibintu biragoye. Rero ni kibazo. Ariko twumvikane. Wombwira gute ingene mu mama akuze? Ashobora kuri inabukwe w'abakwe n'abakazana canke bucamuba. Mugabo gasanga uwo mu mama yabaye umujakaze w'inzoga. Aravumbagura ijoro n'umurango. Yaboregwa agasambanywa n'impira hisi zose zirenganye ntanamenye n'abamusambanije ari mama w'abantu. Hanyuma umuntu yavuga ibyo avuga ngo Bwana sifiwe. Biteye agasuzuguro ko bubakanye. Imana tubabarire cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Kuko ucuhinduye igitutsi ku bana, ugahinduye igitutsi ku muryango w'iwanyu, ugahinduye igitutsi ku muryango we wagiye, ukaba umuntu w'ikirangirire bavuga ko bibi byose. Imana tubabarire cyane. Ariko umugore mwiza yateza kuba umugore w'ibanga, umugore witeka, umugore yisoneye, umugore azi gukenyererako. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Mugabo no munsi ugiye kubiraba ahisi igeze. Tugeze ahantu ibintu byose byacitse uburenganzira. Ijambo ry'Imana ibyo cyategetse baravyanse ngo ni uburenganzira. Hari ikintu cise cyitwa ngo ni égalité de sexe, sibyo? Ngo émancipation de la femme. Ngo na wene ngo reka twumvikane. Bibiliya yaravuze ngo umutwe w'urugo n'umugabo. Sibyo? Imana ishimwe cyane. Kuko umugore n'abagombye kuba umugabo ntibikunda. Kuko ikintu cyose higize imitwe ibiri kiba kibaye igihume. Ntibishoboka. Imana ishimwe cyane. Abantu bagomba kuzuzanya mu rugo, mugabo hategeza kubamwo umwe wese akaba mu kibanza Imana yamuhaye. Akacubahiriza akabikora nk'uko Imana yamubwiye kubikora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Kuko icyo nababwira coco ubutunzi
amashuri n'icyubahiro wowe ufise ntibishobora kukubakira urugo. Ibyo byorufasha kubaho neza gusa. Imana ishimwe cyane. Ibyo bikenewe kugira urugo rwawe rubeho neza. Abana bige bafungure neza, umugore yambara se neza, mugabo ikintu cyubaka urugo kimwe gusa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. N'urukundo. N'urukundo. Icya kabiri ni imbabazi. Icya gatatu ni ikiyago. Icya kane ni ukwihangana. Bwana asifiwe. N'urukundo, kuko iyo umuntu avuze urukundo nyago, kuko umugore n'umugabo n'abantu si umumarayika arongoye uwundi mumarayika, n'abantu babiri barongoranye. Imana ishimwe cyane. Ashobora kuba afise intege nke, ashobora kuba afise amadefo yiwe, mugabo iyo urukundo rumukunda ruhari, ayo madefo rurayarengera, ukabona ahubwo yuko amadefo yiwe atacamaze, ukama uhavarere amakarite yiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Haba ikindi nacyo si umuntu ngo uvuge ngo ni umuntu yagororotse rwose ngo yatazogukoshako. Wapi? Umunsi umwe azokora amakosa, mugabo niyo yakora ikintu kiyakuraho si ikindi, ni imbabazi gusa. Wame witeguriye kubabarira uwo mu bantu, kuko nutamubabarira noneho uzoburira kumara ngo nuko uri parfait, wewe uragororotse muri byose. Oya, kuko nawe hari ibyo ukora bimubabaza kandi wewe waravyihanganiye, yaranabihoza arakubabarira. Imana ishimwe cyane. Mugabo yagira agakosa kamwe ukamenga isi n'ijuru byururuka iwanyu. Oya, mubabarire mubandanye. Icyakangahe ni ukwihangana. Mu rugo hateza kubaho kwihangana, kwihanganiranirana. Bwana asifiwe. Amen. Kuko utihangana ntushobora kubaka, ntibikunda. Ikintu cyose kije higomba kubona aho gikomeye, kije higomba kuguhungabanya, urababaye, ugashobora gufata ingingo yo kuvuga ngo ndabihevye, ndabivuyemo. Wapi? Ufise ukwihangana guke. Imana ishimwe cyane. Ihangane usenga Imana. Amen. Imana tubabarire cyane. Bwana asifiwe. Hari ikindi rero cyatunaniye abagabo hafi nka twese muvyemere. Mushake muvyemere. Hari ikintu cyatunaniye. Kandi Satani sinzi ngene bigenza ngo kitunanire, kuko ni ikintu kizana inyishu z'ibibazo byose babihari. Ni ikintu cyitwa ikiyago. Gutora umwanya ukaganira n'uwo mwubakanye, mukavugana muri babiri. Ingorane zose ziri mu rugo, amaproje mufise mukabiyaga byose. Abagabo narabigenduye hafi nka bose, bishoboye bake. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego nivyo Imana yatugize imitwe turabadirija mu ngo zacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko hari igihe rero ibyo nabyo bituborera, ugasanga wewe umenga ntacyo ufise wobazwa, nta n'icyumviro cy'uwo mwakanye ukeneye, wewe ibyo ukora ubikora uko ubyumva, ugaca ugenda. Imana ishimwe cyane, ugakora ibyo ushaka. Mugabo ugasanga kenshi wabikoze nabi. Yaba abantu baje inama, usanga ibintu bigenda neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Ndisire yuko yaba warugiye inama n'umugore ku mafaranga ya mbere muronse, hakuyagura imodoka, inama y'umugore ndazi yovuga ati tugura agaparasera tuzo twubakira abantu. Sivyo? Hagati y'imodoka n'agaparasera ku muntu amaze kugira ubwenge bukwiye, icyo tangura ni iki? Si parasera. Mugabo raba muba mu nzu zizimvye, mupanze, mushora no kuriha bibagoye, mugabo amafaranga bayaguye ko ukiyugura imodoka. Niba basohorejo iyo modoka muzoyibamwe n'uwo mugore n'abana. Rero nakaroro gatoya nishatse kuvuga, yaba mbaje inama hari ibintu bigenda neza. Imana ishimwe cyane. Mugabo uwo mwanya wo kuganira twarawubuze kopo, twarawubuze. Twarawubuze kweli. Twarawubuze. Imana ishimwe.
no kwiruka gusa ngo turi kwiruka n'ubuzima. Imana ishimwe cyane. Amen. Naje narawubutse sheri wanyu mbabarire kwe nanjye narawubutse kwe ni gake yirirwa aravuga ati twicare ntindaje tuzube nti mukanya ndaje ukunuko ngasanga ndaje ukwezi kuraheza biratatane ugasanga ibintu byarataye garante bimwe twari kuvugana. Imana ishimwe cyane. Ariko ni byiza yuko mutwihanganira. Imana ishimwe. Haleluya. Abagabo Satani yatwivye umwanya kabisa. Kandi ari jambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo abagore ngo umugore ngo azohoranira inyota umugabo wiwe. Burya nasanze iyo ndonsa akanya tukaganira nawe. Imana ishimwe cyane. Uriye. Imana ishimwe cyane. Murabe none. Bwana asifiwe. Naho kubaka isaha imwe aranezerwa kumva aranshimiye inshuro ibihumbi n'ibihumbi akavuga ati akakonye naka ni keza ndanezerewe cyane. Imana ishimwe cyane. Kandi usanga hakizemwe ibintu byinshi muri wa mwanya muto mwicaranye. Je ndiko nasenga Imana zo wunyongerereza. Imana ishimwe. Haleluya. Niko ndanamwikundira. Ntangorana kwifitaniye twe nawe ni sawa kabisa. Imana ishimwe. Twimaniye 16 ni sawa. Nta uratango yomoke turacavumiriyanye neza turi kumwe. Nta munsi numwe arahukana naje nta munsi numwe ndagenda turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibi vyino munsi bigezweho umuntu aja kurongorwa nyuma yo kwezi kumwe ati ndatemaguje ndagiye wapi. Twebwe n'impaka bimwe twasezerana imbere ya patiri cyo gihe twagira imbere ya patiri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Twarabivuye ko tuzotandukanywa n'urupfu gusa. Vumiriya. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Rero twasomye ayandi majambo ngomba guca ndagiriza ko nuko ntayasobanuye gose ariko nagenda babwire yuko isi irononye ingo zacu. Ingo nyinshi zuzuyimwo imibabaro, agahinda, kuzinukwana, ikirungurira, ishano ryose. Aho abantu bagira iminsi mikuru ari uko umugabo asohotse akavuga ati duheme gatoya nagiye. Imana ishimwe cyane. Bumva aragarutse bati ngwaho buharatumara. Imana itaborere cyane. Ariko mu bisanzwe umugabo mwiza yateza kuba isoko ry'umunezero mu muryango. Yateza kuba isoko ry'amahoro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukumva ko ukunda abana bawe. Ukumva ko ukunda umugore wawe. Ikintu cyose kiryoshe bakijyana imuhira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo ra nama ndabivuga mu gatwenga. Abagabo iyo Imana yabamenye ubwo Satani yabamenye amaso babona nabi. Babona nabi kwera. Avuga ngo umugore we ngo asa nabi. Ngo n'umubiri we ngo urahanda. Ngo amaso yiwe ngo ntiyera. None ndakubaza twumvikane. Wewe ujye uvuga ngo ni wafise amaso meza. Arya muri restaurant misi yose. Ni umujana muri restaurant. Imana ishimwe. Ntiyigera aja kubeba imbabura na rimwe. Umugore wawe musigira amakara mabisi. Nta n'umukozi umuhaye. Yirirwa arabeba huha yihofora. Sivyo? Agaca ava guteka nta mavuta bamuguriye ntiyisiga. Sivyo? Agaca arya nabi. Burya amavuta rerakorana iyo ahuye ari abiri. Ayimbere n'ayinyuma. Niho umubiri ucosa neza. Nayo naho wosiga gute washonje urya ibitari bye. Ntiyopfa gufasha. Mugabo iyo wariye neza. Amavuta y'imbere akajayo. Wacurenza ko n'utwe inyuma. Bigenda neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mugabo ukagenda wibaza ngo aba bari nibo basa neza nawe nta entretien umukorera. Nico gituma Imana yavuze ngo mubane nk'abazi bibereye. Imana ishimwe cyane. Umugabo mwiza z'ubwenge apfuma yemera ifana ntayinywe n'ugo ruti rw'inyama ntarurye akavuga ati nguru tuvuta nshira umufasone wanje. Imana ishimwe cyane. Amen. Arana mashiko ko Cedric gusa
mwebwe Imana ishimwe ukareka. Hari n'abemera kuvuga ati gitoro ndagihebye avuze imodoka, akavuga ati hako abana batarya cyangwa hagira ikibura mu rugo ndemengeye ne kwibisi cyangwa ngende n'amaguru, akemera gahebo ukisakrifya mugabo abana bawe n'umugore bakabaho neza. Imana ishimwe, haleluya. Bwana asifiwe. Zijya njya mugurura bahabara barya, abagore banyu ni ordonnance ya muganga bafise izibabuza, baziriye bosha bapfa cyangwa bosha bamererwa nabi. Imana tubabarire rwose. Ariko mwabagabo, ariko umuntu uvuye muhira, hari n'abagabo batereka amahera abagore babo, n'abafise imodoka ayabika umuduga kugira ngo umugore ntabavyuka mu ijoro ngo akore umufuka arabeyo, akadunana kanoti kamwe gusa ka 5 ngo na karasiyo yabukeye, agaca yiruka mu gitondo akaja no kuyicayi ca buffet ibihumbi 60 100 bakabijya ari babiri be n'umuhabara mu gitondo. Isupu y'inyama, supu y'ifi, supu y'ibizinu, tuntu tworoshe gusa, dukate dusizemwo breba, tuntu twiza n'uduta tumeze neza. Saa sita bagaca bagenda bagakondaguza umutsima mwiza canke bagatabura ikuhe ari babiri, sivyo? Ku mugoroba bagaca barya rero uduforomaje n'utuntu tuntu bagasoka ku muvinyo, bagataha muhira yahasize 5. Ariko muzi yuko nurya muhabara mu bigurira abagaya, yigara kugaya avuga ati umugabo ni gipfu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana asifiwe. Rero hari abane twasomye hariya mu gitabo cya Matayo, zari intumwa za Yesu, baramubarira bati rero ivyo umugabo n'umugore nimba ari uko bimeze, twumvise kurongora ari ibintu bigoye. Aho hari habaye impari zihe, bariko baravuga, nabonye bajya batipe, nabone ivyingo byari bimaze kubagora, narabyumvise. Imana ishimwe cyane, haleluya. Kuko bazubaka bubakiye ku mategeko ya Mose ya kera, avuga ati umugore asaze jugunya hanze, muhicete gusa mubwiye uti guhera uwo munsi ndasinyuye toka genda. Hama Yesu amaze kuza cyazana amategeko mashasha yasubiwemo neza. Imana ishimwe. Barabivuga bati none ivy'umugore asaze ga Yesu bikagenda nabi ko Mose yavuze ibi nibi, wowe bivuga gute? Yesu aravuga ati oya suko. Imana tubabarire cyane, haleluya. Kirazira yuko mwahukana, kwahukana ni kizira. Ati nibyaramuka bibaye naho umwirukane ubizi neza, kutazosura kurondera no gushaka icyitwa umugore. Bagabo muzobishobora, umwirukane ubizi, kuki ucika inkone utazosura kurondera umugore. Abagabo bati nuko, ati nuko. Buya Yesu abagore mukwiye kumukomera amashi menshi, avuze ibintu bikomeye. Ati yego mwirukane mugabo condition, ntuhirahire ngo usubire kwiyumvira umugore. Kuko yacu yavuga ngo kuko ni warongora uwahukanye uzobusambanye. Arababwira, niho bacu bavuga ryo jambo bavuga ati rero nimba iby'abagore n'abagabo ari uko, twumvise kurongora ari ibintu bimeze gute bigoye. Imana dufashe, Imana ishimwe cyane, haleluya. Bantu b'Imana biragoye kuko ni kibazo. Mu minsi heze numvise umugore yagiye kwa Rujanti yasaze, atakeneke musarishije intuntu no gutotezwa n'umugabo we gusa. Wiyumvira umugore abyara aba yiteza amashugwe n'agasupu no kuza kumubwira ati uragakira mama, araza ari akiva kuvyara muzi n'umubabaro bagira, agishika ku gitanda gusa umugabo aje, umugore arinanatangwa avuye hasi amuhobere ngo agira ati Imana yadutabaye, aca mukubita ikofe riramujugunya rimuboma ku gihome, umutwe kubita ku ruhome,
umugore aratemba ubwonko buriceka. Mwiyumvire nawe, yumvire abagabo dufise uno munsi. Umugore aragwaye, ntazi aragwaye, ubu mwana arakuze mugabo umugore ntarigera amenya nuko yabyaye. Hano uwo mugabo uri kuramuraba anyonga imodoka, ubona yigira igitangaza, wogira n'umugabo naho gusa n'ubwanwa, akibagira ko n'imbebe bumera. Ubwanwa gusa, ubwanwa sibwo bugabo. Umuntu w'umugabo n'umenya kubaka urugo rwiwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Amina. Haleluya. Haleluya. Abagabo bamwe bagwaye ingwara bari mu gusora baraturubuye nabone kubera abagore babaye insimba rubebe basaze. Nta jambo bagifise mu ngo zabo. Burya nimba narabonye mwabantu ububi bwa mbere maze kubona bw'umugore iyo abaye mubi nigihe yadusa guteranya n'abana. Ingorane abana bakakwita mubi kandi atacudakora kugira ngo babeho neza. Zuwundi mugabo nawe byashikiye uko nyene, aja gupfa yarubatse inzu, arazana amatungo muhira, umugore ayarengeremwe arayarya kugira abana ntibavye kuri kote ya se, agashaza arabaha yo gusohokana, abana ntibaza ubwenge, agaha ibihungu byatigenda mwinywera inzoga, baranywa, se yagira aracavuga, bigace bimufasha ahubwo bigakubita se, bigatabara nyina kandi ari we mu makosa. Umugabo ahugezaho bagomba kumuniga, atabagwa n'akana kiwe gatoyi, ava mu rugo arata ariruka arahunga, amara imyaka n'imyaka ashumvye urugo rwiwe ruhari bariko bararuyabona. Mu gupfa kubagwara umutima aja kwa muganga. Mbwira umugabo afise umugore akomeye, akagira abana bakuze, bamwe bagiye mu ngo, abandi bakomeye b'imisore n'inkumi, akagwara imyaka n'imyaka ntibigere bamugemurira n'umunsi umwe, sivyo? N'umunsi umwe nta n'uwagiye kumusuhuza. Agwazwa n'abantu bo kugahinga, umugabo arapfa, umugabo apfa bavumye. Nico gituma abantu b'Imana nimba mufise akagorane gatoyi ubonye gatangwe kuduga mu muryango no munsi, icara hakiri kare mugakuremwo hakiri kare, kuko nikamara gukura bizoba ingorane. Amahera yose wogira nta munezero uzogira urugo rwa rudatekanye. Icyubahiro cyose wogira tushobora kumva amahoro n'ifyeri mu gihe urugo rwa rudatekanye. Ntivyo ukunda. Rero tugwane intambara zose zishoboka kugira ngo uko vyogenda kose twubahirize abo twubakanye, tubahesha agaciro, tubakunde, tugire neza ibyo dushoboye nk'abazi bibereye, kuko n'ubundi tuzova muri uyu mubiri. Hari abagabo benshi batabikoze baja kuriha ibyo bagize bakiriho, kuko niwamara kugwara umugore wawe wima agaciro, umugore wawe udakunda, umugore wawe utambika, umugore wawe udasumira, umugore wawe usuzugura, umugore wawe utukira imbere y'abantu ukamufutanya, umunsi wogwara, umunsi wogira isanganya, amagufa akakuvunikiramo canke amafaranga yawe agahera, aburi urashirako byose bagusaba ibyo bashoboka bibaha byose, nta numwe azokwambika ibutura utagishobora kugiyambika, nta numwe azokwiyegeka ngo utware kuri toilette agufate ugira ukemura asigara aragira ibindi atunganya ibyo atunganya muri barya. Ni umugore wawe wenyine, niwe wenyine. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe. Abo bo mu gahimbo mujana mukasangira ibyanyu mwarondeye, umugore mwafatanyije kubirondera akabiruhira agatabuka akisonzesha,
hanyuma nawe ukabironka ugaja kuvyayisha ugahinga ngo wabonye impabara utaripa dufise uburoro bwinshi isi twigisha ibintu byinshi nuko yigisha abatabona nuko yigisha abatumva ego Bwana sifiwe muntu w'umugabo umugore afise umugabo witeka n'ijambo afise urugo rwiza agata umugabo wiwe hakirirwa musuzuguza mu bakozi namwe mukisuzuguza muntu w'umugore akuze atacabuze akajyamana n'abakozi n'abanyezamu agatwaza inda n'abasiti bararira igipangu cyubatswe n'umugabo wiwe wamara ukisogoza ukipodora ukanyonga imodoka bahuguriye ngo nguri igitangaza naho ufise valere zero agaciro kose warakiyatse duhesha agaciro ingo zacu rero Imana ishimwe kuko ibyo turiko turakora mube muraba bajya abana mufise hari abana benshi nzi babaye ibirara bamwe bacika bicanyi abandi banywa ibimogi kubera stress n'intambara ziba hagati ya mama na papa wiwe kwiga gaheba agacika icangare kiraho kubera ntiyigeze abona reference muhira y'ubuzima amen Imana ishimwe haleluya Bwana asifiwe ariko bantu b'Imana ndazi yuko buno butumwa hari aho buja kubabaza sivyo kuko si benshi biteguriye kumva no guhindura aribwo nubwo byo bababaza ukuri nuko kuri nuko nimba mwamasore mwe n'inkumi ubona umugore wawe utazomukunda ngo wumve ko uwo mwenya no mu gihe bigoye agwaye cyangwa kwakundi reka kwirigura reka urashaka ureke kurongora Imana ishimwe cyane urashaka ureke urugo misi yose sumunyenga urugo misi yose fiansaye oya abantu murongora amataye mushake mureke ndabahebuje kuko taye izohinduka abantu mugiye kurongorwa n'amafaranga mumenya amafaranga hari igihe yambara amababa agahera ntuzocumuta nikibazo ahubwo tugerageze dusengera urukundo ruri muri twebwe urukundo rube runini ruvyibuhe rugwire ico gihe misi yose nihagira ico mupfa urukundo rugasebura muri mwebwe ruzokwereka yuko ico mupfa kitazigera kingana ico mupfana kizoguma ari cyo gikuru musuzugura ico mupfuye Imana ishimwe cyane haleluya Bwana asifiwe jewe ndanarangije ariko uko biri kose birababaje tugeze mu bihe bigoye naho abantu bitwa abakozi b'Imana kweri bakubita abagore babo revera apotre akaja kuvuga ubutumwa bwiza yaje mugomoye yamukubise kweri bigakunda agahagarara nkayo gakunda ureke bigushikiye uzoreke kubera Imana irakaze ibishatse Imana tubabarire cyane haleluya aha ntibosanga muri twebwe hari abantu twaje gusenga umugabo n'umugore bamaze ukwezi bataramukanye kandi igisimba cyavuze mwese murikiza imigeri murikiza imigere murasara ngo muranezerewe hanyuma nitwarenga hajyana bica bigenda gute Imana tubabarire cyane ese icompa hakabamwo ubushizi bw'ubwoba muri kano kanya tugiye gusenga
umuntu akegera mugenzi we akavuga ati nukuri mbabarira twaratewe nta kindi cyateye ingo ni satani umugabo wawe si mubi umugore wawe si mubi ni mwe mumbi zabateye hanyuma ntimwabihagararamo neza Imana ishimwe cyane amen Beda ngusenge ngurambarare hano senge je mbona bigoye ivyahano Imana ishimwe cyane haleluya kubera tibishoboka tureke kubinjyajya imbere y'Imana ntacyo umuntu atazobazwa Imana tubabarire cyane kandi Bibiliya tubwira ngo bishoboka gute nimba umuntu adashoboye kurongora ishengero ryiwe ryo muhira ingene yoza kurongora ishengero rindi ringana gutya Imana tubabarire cyane haleluya abantu bigo barakima ngo babasiga amavuta bagire barongo babibi ivyamamare bikomeye muhira bidashoboka umugore n'abana bamuraniye gutunganiriza azuza gutunganiriza ishengero Imana ishimwe cyane haleluya Bwana asifiwe amen Bwana asifiwe haleluya twe ntibizokunda Rafuwa pasaro umuntu yansabye ngo aza kuvuga ubutumwa ngaha kandi umuvuga butumwa akomeye kwera Imana ishimwe cyane haleluya aba ngo nagomba nzobabera umushisi nti d'accord mugabo condition ni imwe uzozana na madamu wawe ngo kubera iki kubera nyine muzozanana nanje nari ndabizi ko bitagenda neza hagati yabo muzozanana canke unyemerere ndamubaza nimba hizo bimufatiriye uzoshoza nta ngorane ntibyari gukunda ubwo yari gushavuga ati ntimumwakire yaraye ankubise arankubita nico gituma rero ngaha so gupfa kwaduka nguje kuvuga eka Imana tubabarire cyane haleluya ariko ndagomba abantu b'Imana musabe Imana ibaho umunezero mu ngo zanyu nukuri naho kugahinga wogira bansi imiliyoni mugabo kabuze kutashe muhira bakwakira ukamenya ko umugore wawe akwishimiye abana bakwishimiye ugashika muhira bakakuzimana bahakubaza ingene umunsi wagenze ibintu byagenze gutumerewe gute tuguzimana iki tuguhiki ndakurahiye ya mibabaro yose bya bipfupfurukuye hanze bica bihera ubwo nyene mugabo ndakubwira birababaje kuba mu isi rushe utagira aho uruhukira na hamwe nimba uruhiye mu isi ukaruhira no muhira uzoruhukira Imana itubabarire haleluya Bwana asifiwe amen iri jambo rirakaze sivyo gayemwe yemu nyemerere nsotora abantu Imana ishimwe cyane ni washaka ubireke mugabo ngira nsotora abantu Imana ishimwe haleluya amen ko muvyicura ivyo ngira mvuge ko muvyicura Imana ishimwe cyane amen imbere yuko bedasenga pastor bedasenga sivyo Imana ishimwe reka tuve hasi abubatse gusa tuve hasi twenyene Imana ishimwe cyane haleluya Bwana asifiwe abazananye nabo bubakanye nibo nshaka abo batazananye mureke abazananye reka ndabasaba akagezesisi gatoya dukora konyene tugwane mu nda tubwirane utujambo nka tungahe sibyo muhamagara hari mugwane mu nda umwongorero utujambo nka tungahe
none si hanyuma twongorerane utuntu mwongorere mwongorere utuntu oya ko mushiye muvana none reka ntituragira kuvana kumana amen none ko mutinyana gumana nk'uko tumeze eka ewe sinavuze ngo mubangabanganye kwana munda murabana hanyuma muce muguba musenga humiriza dusenga imana ishimwe cyane pasiteri beda dusengere hanyuma muce mugumana imana ishimwe cyane gushika hejeje ko mutwenga gumana imana ishimwe cyane mubivugane bya bindi byose mubivugane turiko turasenga imana ishimwe cyane hanyuma rero duce tujya kwibandaniriza imuhira duhegeye gusenga imana ishimwe amen mutumbere neza wa kumuhisha mu maso none kumuhisha mu maso mubwiye dusenge bete murantunga imbere y'Imana n'imbere y'ishengero na jewe ndumutsindwa ariko nagira nsabe umuntu wese ku gatwe kiwe yisengere naje ngira nisengere aya majambo twumvise nimburi yawe nimburi yanje ariko imbabazi nk'uko twavyumvise ziracahari nukuri ndumutsindwa imbere y'isi n'imbere y'ijuru n'imbere y'ishengero ndatsinzwe n'ayo majambo nk'uko yabivuze je ngira nce bugufi ndambarara imbere y'iyandemye ndayisaba imbabazi singira mvuge ngo ngira nsengere wewe ndakwinginze wisengere nanje nisengere iyo Mana itugirira imbabazi ihindura ubuzima mu ngo zacu reka dusaba abana abari kumwe n'abana baza batwegera uhoraho ngwino dusengere imiryango yacu uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru Mana y'ikigongwe cyinshi n'imbabazi nyinshi ngirira imbabazi ngirira ikigongwe ngirira ubuntu burengeye ububi n'ububisha bwanje ngirira imbabazi zirengeye ibyaha byanje aka kanya ya maraso wavira ku musaraba w'Igorogota Kristo anyeze antunganye umpa umutima mushasha ndisabiye umutima mushasha ndakuririye ndakuborogera ndakwereka ishengero ryawe mwami dusangiye gutsindwa n'urubanza imbere y'inyonga zawe haracari ivyizigiro imbere y'ijuru haracari ivyizigiro imbere yawe Mana data wa twese tugirira imbabazi turabatsindwa imbere y'ijuru tugirira imbabazi turagusabye uturememwe imitima mishasha imitima yuzuye urukundo imitima yuzuye imbabazi imitima yuzuye ukwihangana imitima yuzuye ukurenzako imitima yuzuye ukuyaga imitima yuzuye ukuganira Yesu mwana w'Imana nzima dushoboze kumwe washoboza Pawulo ivyari byaramunaniye dushoboze kumushoboza izingo zimerewe neza ziri muri twebwe dushoboze ibyo tutoshobora kuko ari we wenyine ushobora ibidashobokera abantu abatsinzwe twese turi imbere y'inyonga zawe turagutakambiye ntituve muri ino ngoro utadushoboje turakwinginze ntituve muri ino ngoro utaduhaye imitima mishasha ndabigusabishije ukukwemera n'ukukwizera n'ukukwizigira yuko amasabo yawe ari meza abagusaba bose bagabana ndagusabye ngo byose bikoreke mu izina ryawe ryera Kristo amen.